uhereye ku butungane perezida aremeza ko n'ubucamanza bwazingamitswe n'ibiturire. Uwari umuhuza yarayavuze ko hari amadosiye arenga ibihumbi 200, ni ukuvuga hafi abantu miliyoni batuntuye imitima kubera ubutungane, afatiye ko dosiye imwe imwe yoba ikwega n'imiburiburi abantu 5. Tugarutse ku kibazo c'ubwicanyi, perezida yarivugiye ubwiwe ati byaratugoye gutora akarwi k'abicanyi kakorana n'abajejwe umutekano. None abajejwe umutekano si leta? Natubwira ko karwi maze atubwire ico yagakojeje ibijanye n'itonga ry'igihugu. Perezida yarivugiye ati umukuru apimwa ku mamiliyaridi. Yongeye aravuga ati yaragaruje amafaranga mu bigega vya leta. Twe tukavuga tuti niyerekane umugambi wo kuyagaruza. Tuvuga tuti nakoreshe audite generale, gutyo tumenye ivyanyurujwe vyose, amace agira umugambi wo kugaruza ivyanyazwe mu gihugu cose. Izindi ngaruka mbi nibura n'iduzwa ry'ibiciro vyankenerwa mu gihugu. Nkuko mubibona haraheze imisi itari miki gitoro ari ntabonwa mu gihugu c'Uburundi, naho perezida ari yijeje Abarundi yuko iki kibazo kigiye gutorerwa umuti mu maguru masha. Ariko kidutangaza nuko mu bihugu duhana imbibe atariko bimeze, nukuvuga haba haragahaze mu gihugu iwacu. Ikibazo c'umubano twovuga ko mu vy'amashuri dutera dusubira inyuma nk'ibirenge, nk'uko vyemezwa n'abakorera muri ico gisata. N'ivyari vyavuye muri rya koraniro ry'abahinga vyabaye amasigara cicaro. Ikibazo c'impunzi cabaye akayobera abahinga. Bemeza ko hari amahoro mu gihugu kandi hari ibihumbi n'ibihumbagiza by'Abarundi bariko baragihunga. Turi buzimu twabibonye, none tuveyo gute? Umuti n'umwe no guhindura uburyo igihugu gitwawe. Ivyibonekeza ni ingorane z'abatware bataye nk'akanuka amasezerano ya Arusha, kuko yababuza gutwara uko bashaka, banyonyeze itunga ry'igihugu atacamira. Abanyagihugu bapfa canke badapfa si uwo mwitwarariko wabo. Abo bahana bwari ubutungane nabwo bugendera mu kwaka umugambwe wiganje. Kira noneho ingingo ya sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko irasigura ko ivyavuye mu ntwaro ishingiye ku kiringo ca 3 vyaciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa 2005, bica kubiri n'amasezerano ya Arusha, vyongera bica kubiri n'amasezerano agenga uwo muryango. Kubera izo mvo hakwiye yindi ntwaro ishingiye ku masezerano ya Arusha, maze tukagaruka kuri rya bwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa 2005. Kugira ngo tubishikeko hoba ibiganiro bihuza abegwa n'ibibazo vya politike. Muri ivyo biganiro hakwiye kwitegwamwo ibi bikurikira: kurekura abanyororo bose ba politike, cane cane abazize manda ya 3, gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo Uburundi bugaruke ku ntwaro ishingiye ku mategeko, gufata ingingo zihuta kugira ngo ubucamanza buve mu kwaha k'umugambwe bwigenge koko, gufuta za manda z'akarenganyo bageretse ko badashaka, gufuta ingingo zose zafashwe hisunzwe ubwirizwa nshingiro rishasha ziciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'umwaka wa 2005, gutegekanya bidatevye indinganizo yo gusubiza agateka abagateshejwe n'ikiringo ca 3, gutunganya ukundi gusha ivy'imigambwe kugira ngo ibeho, ikore, ihuza Abarundi, maze nayo yerekane ko yogirira akamaro abanyagihugu, atagukumirwa, atagitsure, atabubeshi burimwo. Gutunganya ukundi gusha ihunguka ry'impunzi, kubaka bushasha itunganywa ryiza ry'ivyo igihugu gitunze.